What's up, ladies and gentlemen? It's your boy, the General X, the DJ 257 represent. 257 represent. No, I'm home one. You are Timber Komanga. Maziga tig imani gatigi ibiganza. Ati ngaho ngwino mwana wanje natuzo. Yeah. 257 Kora yaba diaspora. Free Agent Entertainment. Iki ni kiganiro ni exclusive interview I never did on my channel as the General X, the DJ. So, ejo ni video mu kazi, you know, muri ya mirimo yacu y'amaboko. Noneho sinzi ukuntu amfunguye laptop ngo nirebera ama news muri entertainment, kubera ko murabizi ko ndi jenyene ndi General X. Ni n'abagenerali babiri bonyene mu gihugu cy'u Burundi, n'abagenerali babiri. Hariho General Neva Ndayishimiye Evariste na General X Ndayishimiye Alex. Nibo general babiri mu Burundi muzi. So nk'umu general muri entertainment banugura ntuze laptop ko ndarabantu news n'ibiki muri entertainment, of course nkuko bisanzwe nyene nk'umu general mukuru muri entertainment y'igihugu cy'u Burundi. Ko ndareba ntuze mana ishikira kuri ntuze kuri video imwe ngo ni Yago Pondat. Ebana respect, maximum respect man. Senda gukunda vraiment, warakoze ibikorwa byinshi cyane cyane muri COVID-19 bro. Warakoze ibintu byinshi kandi bikomeye kandi ebana bifite urwego rwo hejuru byatari. Ariko ikintu kitaje kushimisha gato kubera ko amenshoninze izina umurundi, you know. So muri video zose nkunda gukora mu bisanzwe je nkunda gupresenta Burundi n'u Rwanda bro. Uzi impamvu? Ni kubera ko twese turi bamwe. Urazi ko mu mateka mbere Burundi n'u Rwanda cyari igihugu kimwe, ariko biza gusambaratika. So amateka ntabwo yasubiramo n'ibiki, sinzi ukuntu byagenze. Abazi histoire botubwira nta ngorane. Gusa icyo nzi ni uko cyari igihugu kimwe kandi abantu bari bamwe. Ikintu cyagiye kuntangaza no kubera wavuze ngo mu cyatumye uhunga igihugu cyawe n'abarundi ngo bafisemwo percentages, bafisemwo uruhara. Uruhare I think mu ihunga ryawe ryo kuva mu gihugu ngo abarundi nabo bashobora kuba bafisemwo uruhare. So icyantangaje nuko bivuze uvuga ko kuba bafisemwo uruhara wagira ntuze connection y'abarundi bakava mu Burundi bakaza gukora ibiteramo mu Rwanda cyangwa kuba connecta n'abahanzi bo mu Rwanda kugira ngo abahanzi bo mu Burundi bamenyekane. Hoba jene batazi iby'umuntu yakoze akanabazira uyu munsi akaba atakiri no mu gihugu kubera bimwe mu bintu byatumye nge mva mu gihugu. Harimo case y'abarundi, in case you don't know, harimo case yuko ngo nafashaga abarundi ngo nkabinjiza muri showbiz yo mu Rwanda. Ariko abo ngaba babimenye se ni bangahe? Bo abamenye ko twabitangiye bo ni bangahe muri abo barundi? Bo ni bangahe babimenye n'uyu munsi bashobora kuzirikana ineza umuntu yabagiriye? Bombo yuti na depan ni bangahe ko ari zero, ko ari ni zero. Ni zero ni zero nta. Watu mujene yitwa Alvin Smith niwe mujene n'uyu munsi navuga ngo brother muhaye isali ryanjye kabisa. Ababizirikanye ni bangahe? Abapromota bo mu Burundi ni bangahe bazirikanye ko hari ikintu twikoreye ku mutwe? Ndakubaza ikintu kimwe, dusubire inyuma gatoya turabe mu gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi abantu bari bakomeye mu muziki Rwanda n'u Burundi.
dusubire inyuma gatoya. So mu gihe tuza tuvuga ibintu rimwe na rimwe tuza tugira gute dusubiza n'amaso inyuma turabe abantu bakoze ibintu back in the days, you know what I'm saying, like back in the days, not in the present. Turabe kubera ko no muri Bibiliya biranditse man, imigani muri kahise gategurira kazoza. So nta kuntu wavuga ngo kahise ngo gategurira kazoza atakahise kabaye. Hari abantu bagiye bakora ibintu byinshi ariko n'ubu ngubu abo babikore batabashimira, but some of them they don't care. Akarorero, let's go back to Big Fizzo bro. Big Fizzo, Mugani Desire. Uribuka indirimbo Baza ari kumwe na Tom Cruise yashutinzwe muri 2000 kwa bro, uziko iriya ndirimbo yakozwe muri studio nta n'imisi ibiri yakozwe. Ari nde wamurondeye? Uwari manager ya Tom Cruise niwe yarondeye Big Fizzo. Ntabwo shaka kumumeshoninga izina ryiwe kubera ko jewe sinkunda gukoresha amazina y'abantu kubera ibintu ngiye kuvugaho. Sinkunda kumeshoninga amazina y'abantu bro. Ariko icyo gihe umuntu yari supportinga ntuze Tom Cruise, muramuzi bro. Iriya video yabaza ari Big Fizzo ashaka kuzamura nde Tom Cruise kubera ko muziki w'u Burundi bro wari uri popular bro. That shit was crazy bro. Back in that time, that shit was crazy. Hakiri abantu basoso K, rest in peace, soso K, respect. Ba T-Max, abantu wese ba Perhaps, ba NJ Kobero, abantu wese ba Uncle Crazy, ba Arafo, Orga, Chanel, Baroriro. Bro, umuziki w'u Burundi wari popular byatari kiragiye. Azi ko mu Burundi mu Rwanda twari dufise abaye bahanze. Tuvuge basi abantu bose ba Riderman nibo bo bariko baraza ntibari babe popular kuko ndibuka ko Riderman yabaye popular muri za Guma mu 2000 something. Bro, Big Fizzo icyo rishatse kuvuga Big Fizzo ni ryaro uramubona kuri kamera ariko gutera induru ngo narafashije abantu ngo ariko ngo ntago banshimiye. By the way, let's go back a little bit. 2015-14 nimba ntibeshe yugurura stade Amahoro. Yayugure kubera nde? Yakubise ntuze connection nande na Shani na Nina. Ubu bari kunsenge nk'izo mu rushana bro. Uribuka ko Big Fizzo icyo gihe mu 2000 something yagize yarafunzwe ahita asohokana n'indirimbo yakorewe muri ni ntuze ni ndayikoze iyo ntuze ni nde ni n'umuproducer wakunda gukoresha iri mu Rwanda. Yahise akora indirimbo bamufunze, afunguwe uwo munsi nyene, uwo munsi ahita kubita indirimbo bita ngo Abisi. Indirimbo Abisi, mugende muri YouTube murabe indirimbo Abisi. Iriya ndirimbo Big Fizzo yayikoze kubera ko afunzwe ari mu Rwanda, arangije gukorana n'abantu bari batandukanye mu Rwanda. Nimba yari muri concert, nimba ari muri sinzi ibintu yari arimo, gusa ndibuka ko ari mu 2014-15 something like that. Arafungwa ngo yashatse gufata umukobwa ku nguvu. Aya makuru twarayumvise. Ariko asohotse akora indirimbo bita ngo Abisi. Iyo ndirimbo mugende mwumva amajambo ari ngo umuntu ramu go bwace. Yeah. So kugeza ubu n'ubu ngubu ndabizi neza ntabwo araje kuri kamera. Ejo bundi ikiganiro aheruka gukora ejo bundi yagikoreye muri Uganda. Yari kuri concert muri Uganda ari kumwe na Yago Pondate. Wewe nyene uribuka ikiganiro yigeze gukora muri kumwe
ariko umubaza aho yaciye kugira ngo ashike kuri top yahageze, ashike kuri level yahageze muri music. Ariko ibyo bintu ntabwo yigeze bimesharinga byo kuvuga ngo ashime ngo kubera ko abantu batamushimiye mu byo yakoze. Bashari na Nina uraza aho yabagejeje, ba Tom Close uraza aho yagejeje umuziki wo mu Rwanda, kubera kira gihe yari on top, bro. That nigga, he was flexing to every mother F. Yeah, that nigga was flexing that time, bro. Back in the 2000, let's say 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, and 2007, bro. That nigga, he was flexing to everybody who need a collaboration between Rwanda and Burundi. That nigga was big, bro. Big Fizzo, shut up, man. You did what you did. Respect. What you did, man, and what you still doing anyway. You still putting all the people up, you know. Ibyo tuzobigarukaho kuri ntuze kuri part 2 y'ibyo abahanzi benshi bakora mu Burundi ariko ntibaronke ntuze appreciation y'ibyo bakora. So part 2 izoza, so tuzobivugamo muri ibyo. So anyway, cyo nashatse kuvuga Yago, respect, and so twarakunze ibintu wakoze vraiment muri 2000, from like let's say natangwe kumenya mu 2000 muri COVID-19 or 2019, yeah, between those 2019 to 2023. Honestly, like, you did a lot of shit. And we appreciate you, man. You know what I'm saying? Like, turakunda ibikorwa byawe, turakunda music yawe, naho ari abapinga. But yes, warakoze vraiment abarundi bamwe urabaconnecta n'abahanzi bakomeye mu Burundi, barakora ama collaboration, tuvuge nka Kirikou, Double J akora na Bruce Melody mu indirimbo yitwa nimba ntihenze ngo ni inzoga ni baby. Mwarakoze iyo ndirimbo kandi abizi ko connection from to the top to the bottom or whatever, ndabizi neza ko wari ubivisemwo percentage. Warabatumiye kuri album yawe, yego turabizi ko ni inyungu muri mwese, kubera ko mwese bariko murakora, ni inyungu zawo, ni inyungu za Double J na Nuze na Kirikou na team zabo. Warafashije wavuze ngo ura respecting Nuze Alvin Smith nawe dukwiye kugira kukwigaho gatoya tukamenya impamvu ari wowe bariko barashimira cyane cyane, nawe uri muri ba videographer n'ibiki batanze amakuru kugira ngo John L atagire ikibazo, kubera ko numva muri video ya Nuze ya Yago hari ahantu avuga ko hari umuntu w'umuvideographer n'umuphotographer yageze mu Rwanda, ngo agira gute, ngo avuga ko John Elat ni umudirector wo mu Burundi azwi cyane, ni umudirector kabisa, kandi akarubaka izina mu buryo bwiza na discipline nyinshi, ko yoba ari mu bantu bazanye ibiyobyabwenge cyangwa yarazi ko hari ibiyobyabwenge mu nzu, tuvuga amakokayine, ibimogi n'ibindi sinzi byari ibyo, ariko ngo John Elat akabaza amakuru ariko ntabibwire Yago, kandi John Elat ngo aba mu nzu kwa Yago. So umuntu mumwemera gute kandi bavuga ko ari umuntu yahunze igihugu? Wewe uhunga igihugu ufise amahoro, uzi ko ufise amahoro mu gihugu, wo gihunga gute? So umuntu nawe kuba yarahunze igihugu cy'u Burundi afise impamvu yagihunze. So ahubwo murabe neza ko
umuntu adashaka kwica izina rya ntuza rya John Elliott, kubera ko John Elliott ni umudirector akomeye, vraiment ni umudirector ateye ubwoba akomeye, kandi azi ibyo ariko arakora akoresheje ubwenge bwiwe. Icya kabiri afite discipline, ikindi naco ni humble person bro, ni humble dude, ntabwo avuga menshi, ni mutipe akora gahunda ziwe akicira. Ikindi naco mugenda muraba indirimbo ya Bruce Melody nshasha, ni nawe yakoreye amasanamu y'iyo indirimbo ngo ni detail, I think ni details mu Cyongereza, I think ni detail, yeah, detail. Muraba amashusho, muraba ari amashusho. Ubu nkoze iki kiganiro ubu nyene yari maze amasaha 2 igeze kuri YouTube. So muraba iyo ndirimbo, muraba ari amashusho. Sindiko ndavuga ngo ndiko ndakora ntuze publicity y'indirimbo ya Bruce Melody nituzi nanye, ariko ico nzi ico ni umuhanzi mwiza kandi azi ibyo ariko arakora. Ariko icyo nashatse kubabwira, mugende murebe ari amashusho ya ntuze ya John Elliott, niwe directing ya ndirimbo, niwe yarakoze ntuze na video. Ni video ikoze neza, ikozwe ku muhanga bya hatari. Sindiko ndamamaza, ariko icyo nzi ico iriya video iraca ibereka uwo muntu ariko atanga makuru ngo John Elliott ngo yakoze ibi, ngo John Elliott yagize ibi, ngo kugira ngo Yago agira ikibazo. Bro, abarundi sinibaza ko wamuhaye indaro, wamufashije, yoza kugera ku rwego kuba ngo akugambanire. Mu Kinyarwanda niko babyita ngo kugambana, ntabwo kugambanira. No. Iyo mico nta twigishijwe friend, iyo mico nta twigishijwe nk'abarundi, iyo mico nta twigishijwe. Ahubwo uwo muntu ariko avuga ko John Elliott ari we yabikoze, mu murabire hafi icyo ashaka gushikaho. Nimba nawe ari umographer cyangwa ari umuphotographer, mu murabire hafi, kuko ariko arubaka izina, so mu murabire hafi gusa, nta kindi norenzaho. Hanyuma Yago bro, so there is this one of my nigga from Nigeria, his name is MOB. He told me, bro, catch the flight before you catch the feelings. You know what I'm saying? Catch the flight before you catch the feelings. So mugibazo ko ntiri gukacenga flight man, ibintu byawe biba ariko biragenda neza. So izo feelings z'abantu bagutera ubusako n'ibiki, raba ukuntu ukemura ikibazo cyawe, ukuntu wavuye mu Rwanda ugashika aho uri, shaka kwavuga n'ibibazo mwoba mwaragize byanyu ku bwanyu mu Rwanda, ariko ntuzane ngo abarundi ngo nabo barimo batumye usohoka igihugu, cyangwa ngo bitume ngo arico kibazo ufitaniye n'abanyarwanda cyangwa n'igihugu cyawe. No, warafashije, yes, respect that, kandi turabyubaha, kandi twarakunze ibyo wakoze kabisa. Umuziki warawupresence, barawumenya mu Rwanda, ariko abarundi urabizi ko ku muziki bro, they know what they do. So abakoze ibyinshi kandi byiza kandi byatumye n'abandi bagera imbere, ntabwo bariko bararondera ngo nkorera ibi kugira ngo cyangwa ngo nshimira n'ibiki. Umuntu nimba utegereje gushimirwa muri kuri iyi si bro, you not going nowhere. Nimba utegereje gushimirwa kuri iyi si, you not going nowhere. Abantu benshi bagiye bafasha umuziki, abantu bagiye bafasha ibintu byinshi muri ntuze mu movies n'ibiki no mu buzima busanzwe bro, ariko ntabwo ukora ikintu ngo kugira ngo urindire ngo ushimirwe. Kora ikintu wirenganire,
kora neza wigende, niko bavuga mu bisanzwe. So nimba ufashije umuntu ntabwo ari maka ngo aze kugushimira ngo kubwira ubone ko yashimye. Hari igihe kiba kitaragera. Rero ubaza ibyabaye kuri wewe n'abantu uze ba Double J na ba Kiriku baza ukanabagira n'impene. Bibaza ko batabyibuka. Wenda wasanga igihe kitaragera bari bafise no kuza kugushimira ariko ukabura bitobye. So bibaza ko nibabona ico kiganiro wakoze ko bogira ntuze esprit yo kuza kugushimira bro. No. So niyo mpamvu bava mu buzima we kora icyiza wigendere. Twarakoze natwe bro, kandi turacyakora. Ariko kuba aba twakoreye neza batadushimira cyangwa ibyo twakoze byiza ata nyungu tubibonamo, si uko tutabikoze, turabikora ariko tukigendera kuko turazi ko imbere ari heza bro. So nimba ukoze icyiza gikore utarindiriye inyungu, utarindiriye ikimana, just do it. If you got the heart, that's the most important parts. You know what I'm saying? Do from your heart, and then your minds and your brains, whatever your emotions, God is gonna bless it, man. Just do it and keep going. You know what I'm saying? Niyo muhungu wanjye atembaga kumana Imana igatega ibiganza ati ngaho ngeno mwana wanje nacuzoba. Peace and love. Yeah.